yumvise akamo ka Nueva Vista arashika kugira ngo ibikorwa igende neza cyane. Icyatuzanye nibaza murakibuka neza nuko twashyize hano kugira ngo dushobore kumenya byinshi kuvyerekeye igiteramo kizoba Laidi. Igiteramo cyateguwe Nueva Vista ifadikanije n'abandi. Ni igiteramo kizoba kirimwo face on the floor nk'umutwe w'igiteramo, hazoba hariho umuco light, hazoba hariho na sniper n'abandi bagiye batandukanye. Bazoba bahari hano kugira ngo bigende neza cyane, bateramishe abanyakinama nabo nyene babibutse kugira ngo nabo nyene babandanye baryoherwa ni Laidi. Rero umwanya n'uyu umutumire wacu yashitse ku mwanya mwiza, nicyo cyo kumushimira komeye mu ko benshi barakunda gusherwa. Ese umwanya mwiza nuko ntazi imigani neza, nabica ndamushira n'akagani nkuko abikora mu ndirimbo ziwe, ariko turamuhaye ikaze. Iyi niyo Nueva Vista yacu, nizere ko akina giteramo ca mbere yoba akoze kuri Nueva Vista. Rero bamenyesha makuru murahawe ikaze, buri muntu wese ikibazo zo kuba afise kugira amubaze face on the floor, umwandisi w'indirimbo iri hit nosara muri no mwanya cyane. Ikibanza cyatewe iteka aho kwira yigizwa dufite igiteramo cyagakura cyane. Reka nshimire abatumire biteka bari imbere zacu, nshimire abakameramani namwe mwese muri ngaha mwaje gukurikirana Conférence de Place itegura igiteramo cyo kwira Laidi. Ikibazo cya mbere niki organisation abateguye ino show nta tariki bashizeko, ariko hari ibihuha twamaze kumva ko Laidi zoba kwa kabiri. Hamwe radio ba kwa kabiri bo bari biteze ko bari kwa gatatu. Byoca bigenda gute? Barabiteguye byose birapanze neza canke bimeze gute? Ikibazo cya kabiri ni face on the floor. Face umunsi wa mbere uronse programme yo kuzoteramisha abanyakinama na kamera n'akibitoki aha mu Kinama, wavyakiriye gute canke vyatwegeye kingana iki kugira muyage mushike ku masezerano yo kwemeza ibicese yuko uzoburi muri kino kibanza? Ndabakomeje bakire bamwe mu barongozi bagerageje guteguramo umuco light na manager ariya ani ku ruhande bashoboye kuduha ku kibazo, kuko yabaje ibibazo bibiri kuri abashimire bwe mutima n'umunezero udasanzwe kuba nicaye muri kumanda mahiki. Yari indoto yanjye ko nzocana big face, hama yari n'indoto yanjye ko nzogucengera yacu nasinzira kandi mwakukomera amashyi. Kurisha umwanya arabaje ikibazo kiza cyane kimbega aho Laidi yoba kuwa kabiri imeze gute tuba twamaze gushaka umutegura izoba kuwa kabiri. Ukuri twebwe twamaze kwitegura bikwiye kandi birahagije, naho bo bw'ubu nyene irabaye bitayari bimeze neza, ni special, nta kibazo na kimwe kirimo. Laidi nawe bw'ubu nyene nta kibazo na kimwe bitayari. Yego Karibu face on the floor. Meze neza. Jewe kibazo yabajije yerekeye umwanya twafashe wo kuganira, nibaza yuko sansiyo n'ibiharuro gusa duhuriza ko nta kindi akazi kanje no kuririmba. Muri zino kote naheruka muri 2018 hariya muri Rebeka itarahava iri muri lebo ya Rebeka. Rero umunsi numva ngiye gusubira kwegera abafana banje bo mu Kamenge, kandi hariho n'abaje muri concert yanje y'umugenzi basubiye inyuma babuze aho baje bivanye n'ingera ari benshi, kugira ngo hano hantu haragutse kurusha hajya. Biroroshye cyane yuko tuzoshyira turabahasha. Barabura place hano bimeze gute? muri Nueva Vista bikwije bimeze neza. Icyambere dufise usanzwe tutose umutekano cyo cyane twamaze kuyoka. Icya kabiri turabona ko dufise ikibanza kinini, n'abashakwaza bicaye muri gashambone, bashakwa bicaye muri Nueva ya kabiri hagiye nawe ntashakwa. Bisigura yuko nitwuriza ngaha hasi no hejuru turafise abana ko beneficiari abari hejuru barabona ngaha, hanyuma VIP nayo urabona ko dufise umutekano kurenga ejo ngaha bazoba bahuye neza n'umugozi burya za security burya abantu bashobora bajya bijinda cyangwa abantu bazi no kuri podium mu gitanga cyane kuba ari ibintu biteguye neza cyane. Rero nta kibazo dufise n'amatike mwese arashobora kugenda komanda.
kuza mu bitaramo byanje barabibona ndagerageza kubaha show bakagenda bagenda nibaza yuko ushaka kubona serivisi cyangwa ushaka kubibona nuko yoza kubera ndabivugiye hano ngira ngo byoze bisaba yuko aza kugira bibone kuko umunsi ku munsi bari kugira ko nabivuze bari ku kazi kanjye tubatumiye aho baherereye bose umunsi w'Laidi nubwo tutazibona ejo cyangwa ngo ni karibu cyane bazi kubaza bagenda kubera ko je naho ngo bari abantu babiri sikuza ko ndiko neza stade nkoresha ku bantu babiri niyo nkoresha no muri stade so karibu cyane ku bafana banje nibaza yuko nabivuze ko naheruka kera kandi agenda kumbuye kugerwa n'abantu mugabo kubera ko vibe y'abantu bino muri no biratandukanye n'iyandi uwo mwumva Bifes ariko araririmba amarapu akajwi ariko akoresha gitari. Anyway, ikibazo canje ca mbere kuri Muco Laidi wabyumvire gute kugira utumire Bifes on the floor mukorane ako kazi byagenze gute ko tuzi hari abaririmbyi benshi muri no minsi bariko baragitsinga ubyumvire gute kugira utumire Bifes on the floor. Ikibazo ca kabiri kiri kuri Bifes yatubwiye neza ngene yiteguriye igiteramo kizoba ku munsi w'Laidi nk'uko tubyumva ntabwo Laidi nimenyerwa si nka Pasika canke Noel tumenye umunsi. Wowe mbega ko abaririmbyi benshi tumenyereye usanga bafise akantu ko kwihagarara ko kugaragara ati hari amahera ntashobora gukorera, hari amahera ntashobora kuja mu isi yo kuyakorera. Mbega nkawe utwiriye akabanga gato ni yahe mahera udashobora gukorera munsi canke udashobora kurenza kuri wewe? Ikibazo ca gatatu abaririmbyi turazi yuko muba mwarandikisha izina bibagoye nka Bifes, ni hehe hantu bashobora kugutumira mu giteramo ari nka wewe udashobora gushika bivanye n'icubahiro wowe? Murakoze. Icyambere cyatumye niyumvira kuda cyangwa gukoze neza ariko arabikora no munsi Jane narabye akazi ariko arakora ubona kwema arakwiriye guhabiki guherekeza kiriya gikorwa ciwe kuko kuri nuzera Smile yewe mutuje nahabaye sinagiye amahirwe yo kuhaba kubera sinari ngaha ariko makuru narayamenye kandi narabonye ibikorwa byiwe nabonye ingene bahitabiriye nabikurikiranye kubumenyi je ntabwo ati nta wundi muntu nani numva no kubona muri kumenya atari Bifes. Rero narabye akazi afise ndaraba imyitwarire afise muri no minsi ndabona ko afise akantu nakwiye gushikirwa nawe kandi indirimbo yewe no sara n'ibindi cyabigacika mu ndetse no hanze y'igihugu byatumye namwumvira na cyane cyane nari ibikorwa byiwe. Murakoze. jewe wavuze ngo ibyo nkoresha kuvuga no kuririmba biratandukanye mu kirundi bavuga ngo isabune yirabura ikazana ikorogera umuntu avuga siko ategerezwa kuririmba. Wavuze uwo mugani? Uwo mugani uvuze? Isabune yirabura ikazana ikorogera kuba bya lisansi kwiza n'ibyirabura nayo n'ibirabura sibyo? Rero iyo kuvuga nta ngufu umuntu akoresha ariko hageze kuri ni muri concentrate nje tumubona ubona ati biriya mayashu n'umutsi kabira uri kurakoresha ibyo hano naho tuje turayaga urumva sinigeze gukoresha birababaza ko bari ngere abapadiri bavu agiye mu kabari gusaba amazi ntabivuga rero uko biri kose biratandukanye. Hama ku mahera ntegerezwa gukorera sinibaza yuko hari umuntu akurisha wowe niwankenera ukaba ufise igiteramo ntuzomenya igiciro cyane mugabo ndafise kashe nkaja mu munsi ahubwo ntuma nja hejuru yayo ariko kuja mu munsi n'ikindi naco nibaza yuko ikintu mpagararako cyane ari igiharuro twawe hama nkanamwumvira ibyo nkeneye kubera ko imbere yuko muvugana hariho kontra ibyo nsaba n'ibyo nawe nasaba tubihurije ko turakorana tutabihurije ko hama tukabyihorera tukazorera tukagera abo twajanye bose turashika nka disi wadutumiye yaciye anyika hama rero turabura amahera ya hoteli ibintu twakoze twagiye gusaba indaro baca duha igitanda kimwe turara kuri ubwo mu kuryama mu kibuga hageze kuyundukiza uwemera abanza kumwese ubwo byagenze niyo nsurita ariko sinza bizosira ariko icyo gihe sinari bwamenyekane sinari bwakora ibikorwa aho bandikama ico gihe nari ikireze urumva bisigura yuko bisuraga umuntu wese acamwa gitanga hama bikagenda bikura dushimira Imana mu byo nageze
ikibazo cyanjye nacerekeje kuri we ndakubaza nti muri ino minsi hari imigwi cerekeza kuri Muco Light ariko abifashijwemo na Nueva Vista. Rero inyuma ya Nueva Vista twebwe nta bundi bufasha dufise. Uno munsi tubona ngaha igiteramo gikorwa Nueva Vista yonyine. Yesu utoza mu nyuma akavuga ikibazo ariko nta wundi muntu ari muri kino giteramo kandi igiteramo neza cyane nta kibazo gifise cyacu kandi uburyo bwose bushoboka twavuye na Bifesi twaranashikanye twaganiriye mu masezerano yanjye ari hagati na Bifesi nta ngwara n'imwe ihari kandi bimeze neza kandi staff yamiteguye neza igiteramo kandi namuzovibona muzamurira abaririmbyi tuba turi kumwe ibikorwa tutarakora nyinshi twebwe kubera hano si muri studio ni kuri stage buri wese azokora ibikorwa byiwe aryohera abafana biwe ibijyanye no kuba tworirimbana naho indirimbo tutari dusanzwe tuyifashe numva nta yihari imyenda yo gupafoma kubera kugira ubwo rero kugira ngo twiteze tuzoba mu bantu benshi ariko Muco hamwe na Sniper turaziranye nubwo yavuze ngo twari kwicara tumaze kwicarana so rero ibyo twakora twiteguye muri kazoza mu gapupa mu matangiriro nibaze twebwe ngaha muri Nueva turikwije bimeze neza icya mbere dufite security ikwiye ubusanzwe ibintu byose ni security umutekano icyo cya mbere twamaze kwirukako icya kabiri turabona ko dufite ikibanza gitwara n'abashaka kuhaza biciye muri VIP bashaka kubona ino bashaka kuba biciye muri Nueva ya kabiri hagiye nawe nyine bashaka kubona ino bisigura yuko nitwuriza ngaha hasi no hejuru turafise ubona ko hejuru ari gisari abari hejuru barabona ngaha hanyuma VIP nayo urabona ko dufise umutekano urengaje ngaha bazoba bahugaye neza n'imigozi kuburyo hazaba security ikwiye kuburyo abantu bashobora bajya binjira indani cyangwa abantu bazi no kuri podium mu bintu by'akajagari kuvuga n'ibintu biteguye neza cyane turi nta kibazo dufise hama ibyo n'amatike muri wese arashobora no kugenda komande n'itike gusa tugarutse kuri Bifesi on the floor abantu ni benshi biteze kukubona ino muri no cyane cyane abo mu Kinama bariko baragukurikirana kuri zino kamera bariko barakoresha abakameramani Bifesi yiteguye gute kuza guteramisha abanyakinama Bifesi ni ke kintu yobwira abanyakinama muri rusange canke abantu bari mu gisagara ca Bujumbura kuko sinize ko azoza abo mu Kinama gusa no mu Kamenge no mu Cara motivation ikintu ubwira abantu kugira ngo bumva ati Bifesi yatwiteguriye gutya dufite ama surprise nubwo kenshi ama surprise batakunda kuyavuga ariko biriye nk'akabanga ku munsi w'Laidi bibaza yuko bamaze kuza mu biteramo byanje bamara babibona ndagerageza kubaha show bakagenda baryohewe bibaza yuko ushaka kumenya surprise cyangwa ashaka kubibona nuko yoza kubera ndabigugiye hano ngira ngo tuyoze bisaba yuko aza kugira bibone kuko umunsi ku munsi mba nitegura ko nabivuze ko ari mu kazi kanjye tubatumire aho baherereye bose umunsi w'Laidi nubwo tutazibona ejo cyangwa ngo ni mercredi karibu cyane ndazibozwe kubera ko je naho ngo bara abantu babiri sipoza ko ndiko ndirimbira stade energy nkoresha ku bantu babiri niyo nakoresha no muri stade so karibu cyane ku bafana banje ndibaza yuko nabivuze ko naheruka kera kandi agenda kubwiye kuryoherwa n'abantu bo ngaho kubera ko vibe y'abantu bino muri no biratandukanye n'iyandi hantu kandi kuri Imana imuhezagiye kubera wavuze icyo kintu tukicaye ngaha twese sibe meze gaye je ndi umurundi abarundi ndabazi kandi ndi umurundi rero umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza muno mwanya ariko adushigikira nega mana yanjye ko atanguye intango yeretse bigogora aba ikintu agomba ice mumfashe wese muve ngaha mwiyanditse sibyo bire liste komusa kube yorisi bijya ku muryango bati finaliste kanaka murakuzigiye byari kunyene kuri liste byenye hama ababijejwe bagenda bagende mu mashini sohoka kuri original uburyo bataza bafata kwa ruside hama mu bane ikigo kiwawe
Shigira mikoro. oya ni ewa kayivyura hama rero muco nacyo ndamubaza akunda mushimire kubona yateguye kugira ngo bifesi ndabona akazi aho hama akabazo ka mbere ndakenshi mashimire bifesi uracemeza ko kizo baramutumye ngaha acaragenda agakoze kubera ko hama ubundi buriya niyakubaga bagiye kuko wumva usoshyize kuri stage ibiciro bashyize ko birakorohereza hari ibiga yako cyangwa Karibu Mwese nibaza yuko baryohewe cyane n'ukuntu mwaje ngaha cyane cyane tunezererwa cyane rwose bifesi on the floor turanezerewe cyane kubona muri Nueva Vista tukaba tunyotewe n'ubu inyota ntirahera kugeza tubonye neza na neza nyine ibirenge bikandagiye kuri stage kandi ndazi neza turetse Nueva Vista yonyine n'abanywanyi bacu nabo abakiriya bacu baguma batubaza ku mwanya ati mbega hari icyo bacarahindutse muri fesi azoza cyari na zose uyu munsi nibaza ko bakaza gutanga inyishu nziza ku banywanyi bacu banywera ngaha tubamenyesha neza batagihinduka bifesi on the floor nibaza yuko wese bagira icyubahiro muri ngaha muri Nueva Vista ntagire umuntu agira amakenga ku kintu cyerekeye abafanzi baza bari ngaha kuvuga bifesi on the floor nibaza yuko byaba byari bishoboka ahubwo twigije inyuma byaba ari bishoboka kuko ni benshi bazoba bari hano hantu Nueva Vista rero nubwo twamugina nibaza yuko aho iwacu ni amahoro umutekano ni wose kandi kwakira abantu b'ibyubahiro bamwe muri hano izuba rya mbere turayimenyereye cyane nibaza yuko dufashijwe n'Imana Allah twese turatandukanye ibintu bikagenda neza n'ibisanga ndashaka gusa ko batera intege Nueva Vista ni yacu Nueva Vista ni iwanyu afise impano cyane abona ko hano hantu hanezererwa n'inyuma y'Laidi agire umuntu azohava yibaza mu bishoboka azoze tuzomwakira akorereho imirimo yiwe yifuza ariko bivanye n'amasezerano azoba yagiranye na Nueva Vista agasigaho yagize gatoya kongera saba bifesi on the floor ndamubwira akantu kamwe nabo biri kumwe mu igiteramo abantu baza hano hantu bararyoherwa cyane kandi uburyo baryoherwamo anarambirwa n'ingoro twizera yuko neza ko nuko nabo mubikora neza umwanya ubu ntibakemba abakiriya banje hano hantu bashika katozere baba bariko barinjira cyane bafata ibibanza rwose ku bwinshi abantu bari ngaha lemimas barabibonye emsidero kapitale nibaza aseguca yivuze ndabona na MC andi hari inyuma nawe nyene arafise amateka hazi waserukiye management ya Nueva Vista nibaza yuko ahubwo atanga
kwakira cyonyine n'igitsina cyinshi hama kugira icyuma tukagikorera hama tukagenda neza isigaye tumutora amaserivisi zose zo kuza